Shalom shalom nshuti baryango bagenzi bakunzi bazane Burundi TV ndasubiye kuramutsa kuno munsi mbifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza no kunezerwa mu mwami aho muherereye hose abari mu gisagara cya Bujumbura abadukurikirana muri bihugu mpuzamakungu mwese ndabifurije umunsi mwiza. Kuno munsi rero ndi niteka ryo kuba kumwe n'abakozi b'Imana naramutse ngendera ino famille mubona nice hagati nice hagati kugira ngo bize kunyura kugira nganire nabo neza twisanzuye. Sasa rero kubwo urukundo rw'Imana rero nagomba kugira ngo dutangure dusenga twifuzanya kuba kumwe n'Imana ko byose n'Imana muri kuri Zone Burundi TV. Uhoraho Mana nzima Mana igira neza ndaguha icubahiro ntuhabwe icubahiro muri byose kuko yemeye ko tuboneka muri no rusago rw'uno muryango wa Bien-Aimé na Rene. Reka data ikiganiro cyo gukora kize kuba ikiganiro gihe cy'icubahiro izina ryawe kuko byose bitaguye icubahiro data bikubitwe hasi ibitavuye ku bugome bwawe bikubitwe hasi ahubwo ugaragare muri twebwe ni mizo Yesu nasenze nizeye amena. Ego kuri no munsi rero ndamusengenda ino famille mubona ngaha mbere yo kitwidondora nagira mbibuse ko yari ya famille akora surprise itangaje ku munsi wa mariage turaza kubigarukako ubwo baje gusura abarwayi mu bitaro n'ibindi byinshi n'uburyo batoranye n'ibindi byinshi byo gukora. Ariko mbere uko mfata umwanya munini nagomba kugira mbanze nye n'urugo ndamuhe kaze kuri Zone Burundi TV nawe abana yaduha kaze mu rugo rwiwe kaze. Ego murakoze cyane ndaramukije abakunzi ba Zion Burundi TV. Ego ndabakunda cyane hama namwe mwashobora kutugendera karibu ngaha mu rugo iwacu kuba mwatwiyumviriye ni byiza. Ego ibisigaye navyo nibaza yuko muza kubitumenyesha kuko ntituzi agaseke mwaje mudutekere. Sawa murakoze. Ego nagomba guha kaze nawe nuramutse abagukurikiranye muri kano kanya. Ego murakoze cyane ndaramukije n'abariko baradutegayo. Ego namwe turabashimiye kuba mwatugende. Ego twishimye cyane. Ego ndi kumwe n'umuntu n'umuzungu tuzinanye bamwita umuzungu tuzinanye uyu nawe akaba ari umushinga nahe wiwe nkuko bibona rero twicaye muri cyo kiganiro cyo kuno munsi ni ikiganiro kinahe n'amashimwe twaje kuvugana ku bintu bitandukanye ariko nyakubaha mushobora kuba mutidondera abantu by'ukuri urwo twaje mu rwego rwo kugira ngo bashe kubamenya n'abansanga n'abavuge n'ibitari byo. Ego jewe aha muri donc aha mwicaye ni mu rugo rwa Mugwaneza Bien-Aimé benshi bazi ku izina rya Papa Bien-Aimé. Ego hanyuma mu byo sanzwe nkora kenshi abantu babanzi ko baranzi mu biganiro by'umutima w'Imana. Nivyo benshi banzi ko bumva kandi babona kandi bakunda. Ego numva ari ivyo aha muri mu rugo iwanje. Ego numva ari ivyo. Ego murakoze cyane hama ukaba ni Madame Bien-Aimé. Sasa rero nagize icyumviro cyo kuza kubagendera kuko hari akavideo nagize kubona gaca kuri YouTube ka mariage y'wanyu. Harimo abakabonye n'abatarakabona birukiye ku mutima w'Imana nkuko mubivuze musanzwe mukora kuri channel y'umutima w'Imana bakarabe. Ni akavideo kerekana uburyo mwagiye mu bitaro ku munsi wa mariage. Mbere uko ngashika koreyo nagomba kubabaza mbere uko mugira mariage mwe musanzwe muzinanye. Ego twadusaye tuzinanye uretse yuko twamenyanye donc twagize mariage tumaze nk'imyaka ishika 4 irenga gato turabagenzi. Ego ari umugenzi wanje nanje ndi umugenzi wiwe mugabo mu nyuma ivy'urukundo biza kujamo nyene navyo bifise ukundi kuntu byagenze hanyuma ubu tukaba tubana. Mugabo twari tuzinanye imbere yuko tubana. Ego nanavuga byinshi rero cyangwa mbaze byinshi birebire nagomba kubaza Madame ngaha Bien-Aimé
bwa mbere ubona byeneme byari byagenze gute byatsa ubwihokano kemaje ko byagenze ego murakoze cyane umunsi wa mbere ndamukubita ijisho shatse kuvuga mu ncamake twahuriye ku kazi kiwe ka misi yose ego kazi kiwe ka misi yose asanzwe ari umuganga ego abenshi baramuzi ego nari ngiye kwivuza mvuye ku ishuri kurya umunyeshuri agwarira ku ishuri ego ndahaca ndivuza umuga yambereye umuntu adasanzwe kandi tutazinanye donc yaranyakiriye neza aramvura nkuko avura abandi muga hariho akantu ntareka kuvuga sinzi rero uko aza kuvyakira yarankoreye akantu adasanzwe akorera abandi kuko umuganga yahejeje kuvura abandi baragenda muga rero sinzi haga ivy'Imana iza guhuza abantu ntumenya uko vyagenze donc ikintu nibuka ahejeje kumvura muga nari mbabaye kuko niryo rya mbere nari ngwaye malaria muga ndibuka ko nari mfise umuriro mwinshi kandi nta mafaranga kuko numve ko nari umunyeshuri mvuye ku ishuri nari mpise ndipimisha ego nari mpise ndipimisha kugira ngo shitse muhira baze kungurira imiti muga nari mfise umuriro mwinshi ico yankoreye yarampaye ibinini vya paracetamol kugira ngo mbashe kugabanya umuriro bushuhe yongera arandihira depression ico kintu ndakimushimira cyane n'ubu nama ndacibuka nkavuga nti warakoze ego niyo munsi twahuye gusa nta nimeho twahanye nico kintu yankoreye ibindi twongeye guhura mu nyuma nyene duhura ko abandi bibukana ego sawa mutama byeneme Timotushe vraiment Timotushe abishize kuri karubanda sasa rero nagomba kubaza cyose kuko nakimubaje umunsi wa mbere wumva agatima gateye tu ku mumarayika nkunda bona yitwa Rene ngo n'umumarayika muzungu tuzinanye ego musanzwe nkuko yabivuze nuko nyene gake usanga ndavyibuka mugabo ico gihe umva twasuye guhurira mu rubanza ko umva abaganga abantu bose baduca imbere ntushobora kubafata bose mu maso mugabo umva abagwayi bobo baratumenya bakamenya turi n'umuganga rero twahuriye mu rubanza nyibuka ambwira donc scenario uko vyagenze ca ndibuka ko kameme ivyo bintu vyabaye tuba abagenzi uko duhana amanimero tuba abagenzi panda iyo myaka ine nakubwiye turi inshuti nyene zuko nyene zisanzwe ngabo jewe umunsi wa mbere natanguye kumva yuko yombera umufasha urabona kenshi twe abasore iyo hageze yuko twubaka jewe ku ruhande rw'iwanje hageze yuko nubaka umva ufise ibintu byinshi nyene umva umengo wihagazeho je nitangiye ko nk'akaroro jewe ndashobora kuvuga ati hageze ko nubaka nari mfise ibintu bimwe nari mpagaze ko nabona yuko ivyo bintu bitegerezwa kuma umufasha yego nk'akaroro ndashobora kuvuga ati jewe narize vraiment amashuri abarundi benshi bafise ndayafise kameme nta wongayira ico kindi naco avuga ati ndi umunyagisagara ndi mwiza ndambara nkabegwa kandi baza abakobwa nabo barakunda abasore nyene bameze gutyo cyatwega kandi undura navuga ati ndakijijwe ndi umwana w'Imana nawe ndikawa yumye donc izo valeurs zose ndazihagaze ko narumva yuko ntashobora kubura umufasha rero nticabuza yuko mvuga ati okay mu bakobwa tuzinanye mbasha ndeshende kuko nabona ko nikumuresha ubwo nyene biba rero cagiye kuntangaza uwa mbere nabwiye yaranya nkiye
ashobora kunyankana bya bindi byose n'aya mavaleur yose numva ndavuga ati uyu ngira n'ivyo nyene n'ibiteka mutwe ndegera uwa kabiri wengera n'ubugenzi bwaciye buhera yaciye ambroka kandi yari umugenzi nabona ati uyu ntiyo kwanga kubana nanje mbwiye uwa gatatu nawe nyene gutyo niho rero nicaye hasi ndavuga ati ibi bintu birimwe ibanga guhitamo uwo muzokubakana ni ibanga ry'Imana kumbe y'amavalere yose ndabuze umuntu twubakana ndafise akazi narize ndi umusore mwiza kumbe ndashobora kubura mbwico gihe ndaja iyo umukijijwe burya iyo ibintu vyaparanganye ukijijwe igihe cyose amahomvu mengo woshaka kubaza Imana impamvu ivyo ari vyo n'Imana yambwiye ati uzoduge ahantu ku musozi nzoguha inyishu y'ico kibazo naduze ko narigeze gukorera ahantu mu bukeye hari umusozi bita Saga n'umusozi muremure cyane kuduga wonyene uvuye hashoye kuduga nk'isaha n'inoso umva si mugufi n'Imana yambwiye ati uzoduge kuri uyu musozi nzoguha inyishu nafasha kanya ndadugayo ndajayo ndasenga Imana ikintu nakuyeyo Imana yambwiye gusa ati nzogukorera ubukwe bwiza ndindira gato ntabwo nshana muri birebire mpise ikibazo rero ngomba kukubaza mbere ko ushika ambari akantu ngo arakara umukwe du surprise eske no kuri cyangwa arakubesheye avuze gute arakana umukwe du surprise umunsi aza kwivuza bwa mbere yakubesheye oya nivyo urumva jewe namubajije ati hari umuntu yaguherekeje ngo ya nta numwe kuko umva yarashushe afise ivyuya byinshi narabona ko ari jeune fille donc ata mbona ari muri leta itameze neza rero nk'abakristo ushobora kubona umuntu kumva umva ku kazi cyahari yakantu nyene uvuga ati gwabone ko abasore nyene abana umutima ugace sota nta kintu na kimwe urumva ivyo dusanzwe twikoreye abantu benshi kuko turaba Kristo kwegema nabivuge neza ashobora kuba yari yanshimye ahubwo akabanza kuvyigumizamwe kuko kumbo ntawuzi ivy'Imana yakivuze kare yavuze ati sha burya nta umenye ivy'Imana ikora mugabo je naramonye nyenda avuga ati vraiment c'est une jeune fille ntaca baye reka ndamusedubiza mugabo si jobya nafsindi intention naca ndamusaba nimero tukabandanye ubucuti muguru umva ko Imana yasubiye kuduhuza hanze yiki yakazi je gusa naravuze ati reka ndamufasha nta kinini ndibi umuguri kuko sindi umuvyeyi wiwe reka ndamuhe paracetamol imufashe ubushuhe hama ubwo bushuhe ntibwahera abiwabo nibaza bavuye ku buzi baza kumuguri ikindi naco navuze ateka ndamu ayimoto amujiga niwe oya ko ni sawa vraiment kandi ico gihe ntiyavyibushe gutyo oya ubu nuko gusa yavyibushe sino ubu yahindutse urabona yuko yatagase ego warutanga utuvuga ibintu byo ku musozi n'ibiki ndaza kubigaruka ko cyane ama wewe atubariye umunsi bwa mbere kubona yumvira kugukoresha aho byaciye we izo karite yavuze wazibonye warusanzwe uzimubona ko byo kuri cyangwa yibesheye sha ntabeshe bro gurana ko yo yararenze bro yasa neza mugananje urumva ko byaranze ko yihangana ego natwe burya abakobwa iyo turiko turahitamwo abasore baza kuturesha tuba dufise amakarite tushaka ego d'abord jewe nipfuza umuhungu akijijwe pana umuhungu anywa inzoga umuhungu akijijwe afise ingeso nziza muremure kandi nyene afise physique iboneka umuboga ubwo rero urabona nawe nivyo ubonesha amaso ryari banga ryanje
Pamela nagera no munsi yararyohe sana. Hama rero condition usanga zirahuye nizo akeneye. Umunsi wa mbere kubara ko akeneye ko mubana cyangwa mugendana kuby'urukundo. Uyakiriye gute? Umunsi wa mbere abimbwira ego ntivyari vyoroshe. Apare yaho ndakubwiye ko yarafise caractère nifuza ntivyari vyoroshe kuko nari fite uwundi twari kumwe mu rugendo rw'urukundo. Cyangwa warufise nka batatu uri kurapangisha. Oya arabizi abakobwa bakunze kugira iki arabizi ko nari mfise uwo turi kumwe kandi twari ko turapanga n'ivya mariage. Yarabizi kari ahari. Shantwa kuko urumva muri iyo myaka yose yari umugenzi wanje namufata ko nk'umufrère nta kintu namuhisha namubwira byose yarabizi muga antukangira Imana yaramuhushuye inkono uti baragutwaye umugore kuko yaje arirukangira ngo n'amaguru adakora hasi urumva ntivyari bisanzwe. Umva kuza kuresha umukobwa uzi ko ari en relation avec uwundi muhungu. Nabari muri projet ya mariage. Nari muri projet ya mariage. Ego. Hama rero ambare ko ari muri projet ya mariage utuye ubizi. Izo nguvu zaguteye ivyo warutangumbaye ibyo ku musozi nagomba kumenya izo nguvu zatumye ujya muri ibyo bintu gutinywa kuri umuzungu nk'unyene ukavuga ati kweri baramunwaye ingo n'Imana gushiye gute. Donc urumva ico gihe ngeze ngahe Bujumbura nari ntanguye gutinya kubwira umukobwa wari wese ngo twubaka ngo dukundane ngo kuko nahe maze kuko kumva ati ibintu ntivyoroshe. Bari nkaba bari batatu. Ego havyuma niho nashize amaguru ku isi ndavuga ati hatari Imana ntabaye nta wundi. Mvuye ku musozi nje ndasenga Imana ndavuga ati Imana ubu sinkeneye guhitamo ndakeneye umpitiremo kandi shize ivyizigiro kuri wewe umpitiramo niwe numva nza kuronka ubuzo kubwiye. Niho inyuma y'ibicapo vya benshi vyaciye imbere n'igicapo cy'ukizamo. Donc Imana ikiramu capa mu maso yiwanje gati umukobwa ameze gutya umukobwa ameze ukunuku sanga koko nta wundi mugore noro twobana amahoro atari uyu. Muga ikibazo cyari gisigaye none ko ndabizwa ko ategura mariage kandi n'umuhungu atari ino ari mu mahanga none gabasha ibindi ndabikore gute. Mugabo izo nguvu nkuko harumbajije aho nazikuye kuri wa musozi nikuvuga wa musozi nagiye ko nawe bise yuko nongewe inguvu ndavuga ati uko biri kose ko bataramutwara ashobora byoshoboka ko abuyi wanje. Hamaje ndavuga ati sha hakwicwa n'ijambo ujya no kwicwa n'uwo ndaribwiye. Niho nagiye namurondeye byihuta ndagukeneye ndamusanga iwawe ati twicara ahantu we yibaza ati nyiza nkuru zisanzwe z'ubuzima niho kuko ico gihe nta majambo menshi nari nkifise namubwiye ijambo rimwe ati burya naricaye hasi ndasenga ndiyumvira sanga nta wundi mugore yombera umufasha mwiza atari wewe. Donc ico kintu sizopfa nibagiye uyo munsi uyu ndayivuge yarandavye nukuvuga mudu yose yari mwacha yivamo acaranyiweza arandaba n'iminota nk'itanu ataravuga. Ijambo rya mbere yakuye mu kanwa ngo nahora numva shetani ngo bamuvuga ngo ubu ndamwiboneye agenda amaso kuyandi. Ngo wewe twagendanye imyaka 4 turabagenze nikiye kintu cyonyemeza yuko ibi umbwiye harukuri. Ngo wewe twagendanye imyaka 4 uzi nivyo ndiko ndategura
uyu mwanya niwona yuko uje kumbwira ivyo bintu ngo wewe ngo nsanga uri umwasi wa mbere wiwanje uko nyene niko yabivuze uko nyene ngo kuko sinshobora kuvyumva turi umubeshi cyane nta nguvu nyinshi nafise zo kwisigura kuko narumva ko ivyo avuga byose biri fonde birumvikana hanyuma cyane ndamubwira ati jewe nta byinshi mfise byo kuvuga icyo nzi ni kimwe gusa nuko ibi ndakubwiye Imana izofasha kubishira mu ngiro kandi sinzi guhemukira hanyuma ngaho ngiye cyo bandanya yeme sinamuvugiye arakwicaritse ati uno munsi ngomba umena amaso bamukubise amakofi angana gute sha nakubwiye ko bitari byoroshe koko ntivyari byoroshe ego nakofi amukubise nta kofe namukubise gusa naramuravye n'ahantu twari twicaye twarahise n'izina ni ku cibutso twarahise n'izina ego kabisa kuko urumva ko bitari byoroshe umuntu mwagendanye après 4 ans akaza kukubwira uri mu yundi ko gukunda kandi ari umugenze ufata nk'umufrère ubwira byose donc unabona ko uwo musi satani turahuye ahubwo turicaranye ko satani agendera mu bantu nabonye ko ari satani twicaranye yego none waje kumwemera gute rero muga mu nyuma niho twaratandukanye aragenda ndamubwira nti sawa genda ngiye kuvyiyumvira kuko n'umuhungu ndibuka ko yunamitse amaso mbe hagiye warakoroye amosozi ego orarize none umuntu ujya kumusaba urukundo akagitangura kukwita satani ariko umva wasubiza ndaramara ndabura aho nkwira ndavuga ati none uyu muntu n'ubugenzi buhere nyene gutyo ni ukuvuga ivyizigiro nasigaranye nako kantu yambwiye ati sawa ngiye kuvyiyumvira wagende utuwe avuga ati waharuye batatu bamaze kurengana ati n'uwa kane aragiye koba uyu we nababazwa ati n'ubugenzi buhere kwari ibintu ubwo ca ndagenda nyene kuko hajya umugabo arinda kaje nyene hama rero uragiye kuvyumvira byahereye ego naragiye nyene ko nanje uratse ko sanzwe nkijijwe ndasenga naragiye ndasenga muga rero uyu nubwo yari imyaka 4 turi kumwe turabagenze nukuri twari dukundanye wamenga turakundanye turi mwibarabara abantu bibaza ngo turakundanye kandi tudakundanye turabagenzi gusa mugurumva nariyumviriye nti ndamuzi comportement diwe ndagigi ndamuzi numuhungu ameze neza kurumva imyaka ego bihuye mu nyuma nyene nisanze nyene maze wamutereka nisubiye ko mbarira ati nisubiye ko oya soko nabivuze tambeshera byaje nyene muri message ndibuka ko hariho audio na murongiki ko rero ngira ngo nawe ntazopfa yibagi n'ubu duhora tuyisubiramo ahora yinsubiriramo ko atarayibagira ndibuka ko nakaririmbo nawe ya mbekara kandi yandungikiye sindapfa ndakibagiye ivyo byose nawe mubwiye après mariage ewe aragutelefonyera ati reka bwo navyumviriye canke byagenze gute urumva we yandungikiye audio mwe minota nk'itanu basha yari ndende kabiri urumva maze kubona audio yiwe ndashuwa kwa cyo geni wakayi ukumengo nari mwibarabara cyanda nyaruka ko navuga ati hasi ndayuguru ashike muhi numve cyanda shika muya nyene ndashaka connection cyandumviriza amwe mu majambo yambwiye yarambwiye ati abo naho ubimbwiye uteba
ati nanjye ndumva yuko atawundi mugabo yari kuzombera umutware mwiza atari wewe. Umva ayo majambo. Ati rero nanjye ndakwemereye ntisunze aho naringeze mu gutegura ibindi. Ati mugabo nagomba ndakumenyeshe yuko uyu munsi mpisemo kuguha umutima we wanje, mpisemo kuguha ubuzima bw'iwanje. Numva nusumengo naciyemerereza uyu mwanya nyene, ndavuga ati ibi bintu nivyo, ibi bintu nukuri. Ndagira ubwoba, ndavuga ati no c'est pas possible ko ashobora kubanyemereye. Hanyuma mu nyuma nagiye turahura, turarira, donc nararize nawe ararira, dukora amosozi ahantu twari twicaye, tuvuga ati vraiment cyanumva yuko Imana inyishuye cyandatahura bwa bundi aho utogeza amafaranga, aho utogeza amavarere yiwawe, mugabo iyo uhagejeje amasengesho Imana iguha igihwanye n'umutima wawe ukeneye. Ego tubandanye go rukundo. Mu mwanya muto twaje tugira predote, twaje zisaba irembo, imiryango iramenyana, kameme tubona ati turi mu rukundo. Dutegura urubanza gutyo nyene dusenga tubana. Ego nivyo. Ego murakoze cyane. Hariho akantu wavuze ngo usanzwe ukorera ku mutima w'Imana ngo TV. Muri principe nabonye ukoreramo, nagize kuzikurikirana iby'ingo n'umuryango. Sasa mu bantu bari ko bategura ibintu byo kubana n'ibiki, hari imano nyinshi utanga. None nk'umukobwa yaciye aheba umuntu rero ko ategurana urubanza akaza gukurikiye. Hariho n'abandi benshi barindira, abandi bari hanze, ujya kumubwira akavuga ati we gwanje azozana indege tekana. Ku mutima w'urukundo byarakoroheye gukora iryo kosa? Ico kibazo ndumva ukise ikosa. Ngisi kosa kukurumva hari unababarije umutima. Kandi vraiment nawe nyene nukuri sinzi. Gusa burya ubugombe bw'Imana nta muntu n'umwe ashobora kuja imbere. Nta muntu n'umwe yoja imbere ubugombe bw'Imana. Nta muntu n'umwe yoja imbere ubugombe bw'Imana. Gifasha abantu gutahura ubwo bugombe. Kimwe gusa nuko jewe narumvise mu mutima ko ndavyemejemo n'Imana. Ego. Hanyuma ndagenda kubivuga. Hama ikindi cyakabiri nokwiye kumenya nuko abantu ubusumbasumbane bwacu ngaha ku isi n'urugezo umwe wese asengako. N'urugezo umwe wese asengako. Jewe ndemera yuko usumvye amasengesho, usumvye umwanya wo gusenga, nico buzaye kuntwara umugisha. Nico kintu nobwira abantu. Nanze skuvuga ngo ndiko ndiyemera ko nshobora kuba narasenga gusumbuye wundi, oya ibyo ntaco binyemeza. Mugi cyo nzi ni kimwe gusa nuko je nasengeye umufasha, Imana iramumpa kandi impa ujya nyene anyora umutima w'iwanje. Ego. Hanyuma ibindi navyo n'uyo wundi wanagomba nawe yaronsubiwe, yarubatse, ubu nawe ari mu rugo, amakuru ayatugezeho kandi ni byiza cyane gose. Muga umuntu wese afise ubugombe bwiwe. Nkuko warubivuze ku mutima w'Imana, ndakunda no kucigishaho cyane. Hariyo ikintu bita urugendo rw'urukundo. Urugendo rw'urukundo nujya mwanya ufatana n'umuntu ati tugomba dufatanye tuzobana. Mugabo iyo mumaze kubana ni abantu igihugu n'ijuru bivuga ati aba bantu barakundanye. Muga tukiri mu rugendo, kuba tutoshika amahoro ni ibintu bisanzwe cyane. Nkuko turi mu rugendo rwo mu ijuru, muga gushikayo navyo nikindi. Kuba mu rugendo rwo kujya mu ijuru ni kimwe, gushikayo nikindi. Rero nuko je novuga ati ni ubugombe bw'Imana. Hanyuma ikirenze ngaho naco umuntu wese Imana imuha ibiwanye n'ivyo yasavye kandi akwiriye. Ego. Reka ngaruke kuri madame ngaha mande gato.
sasa byarakoroheye gufata decision yo guheba umuntu kumwe mu rugendo rw'urukundo mwemaranye n'iminsi nazi uko mutaraye tubana ari tubari uwo hebye mumaranye byarakoreye kumuheba muri etape ntivyari vyoroshe harabaho ibintu bitoroshe ariko icyo natahuye ko ntari uwiwe sinari uwiwe kuko iyo nza kuba ndi uwiwe Imana yari kubikora uyu nkamwankira muga rero ndibuka ko naragiye no ku mupasiteri wanje kuko urumva ntivyari binyoroheye uyu mupasiteri aramfasha iyo bimatse kugenda uko kuko nakubwiye ko nasenze bimatse kugenda uko urarabaho umutima wawe uri uhagaze ko hajya umuntu uja guha ubuzima bwawe bwose no kuba umwiyumvamwo n'umutima wawe wose go nivyo sawa murakoze cyane nagomba kugaruka ku kiganiro kuri uno munsi ngomba kubabaza tutibagiye ego no kuri ico kintu warumbajije ko bitari vyoroshe niyo mpamvu shaka kuvuga kuri iki kintu n'igihe uyu mutware wanje yari yifuza kubaka akabaza abandi bakobwa oya sinari ndabizi mugurumva yabimbwiye mu nyuma nanje tumaze kumwemerera akimara kubabaza bakanka vugisha kuri nawe nabo abo bakobwa Imana ntiyari yarabamuteguriye ko bazomubera umufasha ego nawe turabishije n'ivy'amaso umukobwa uyu muhungu yaturukira akiri umusore ngo amwanke ubona atari uw'Imana yahumye amaso nuvuga ko abo bakobwa Imana yarabahumishije amaso kugira ngo ishobore gushitsa isezerano niko biri Imana yari yarabahumije amaso ngira mvuge kuri iki kintu impamvu yari yarabahumije amaso nuko bamwe muri abo bamwasi tumaze no kugira predote baramurondeye urumva aho Satani akorera kugira ngo ashobore kubandanya yankiriza isezerano ry'Imana baramurondeye ndiko ndabivuga biento bazovyumva ko kandi kuri karubanda tuvuga la réalité ibyabaye kugira ngo abantu batahure urashobora gusanga ivyo twaciyemo hari abandi bariko barabicamo baramurondeye bamwe predote yaheze urumva Satani hakorera bakamuronde iyumvire umukobwa wabwiye ngo ingo dutegure mariage akakwankira neza akakwankira muga yabona uri mu rukundo n'uwundi agacaza ngo ndakwinginze ndagusabye ndumva nemeye kubana nawe ngo dutegurane urubanza nta munsi wanyoheye nk'igihe uyu mutware wanje tubana yaje arandondera anyereka ivyabo bakobwa bariko baramwandikira kuko nari imaze kumenya neza ko atari bumpemukire ego gusa urumva n'ubu iyo ndavyibutse ndatwenga ubwo rero umukobwa ego ikintu shaka kubwira shaka kuvuga umukobwa wese ahari akomeze kuja ku mavi asenge niyaba umuhungu bari kumwe mu rugendo rw'urukundo ari uw'Imana yamusezeraniye peu importe y'abandi bakobwa baza kugerageza umukunzi wiwe niyaba ari uw'Imana yamusezeraniye bazokubaka kuko urumva nanje ntivyari kutuma uyu abo bamwase bari bamaze kugaruka iyo abatari Imana yabikoze yari kuvuga uti uyu ko agarutse reka ngende ariko urumva natahuye neza ko abo bakobwa ni Imana yabahumishije amaso mugantku ngira ngo baba bamubonye baravuga bati nukuri twarahombye ariko bihangane vraiment Imana yarakoze kubahumisha amaso nagira
ndabamenyeshe ko fise umugabo mwiza mw'abakobwa mwe mwakundanye n'umutware wanje tutarakundana nukuri mwihangane gusa ico kintu iyo ndakibutse ncanja mu cumba nkasenga nkashimira Imana kuba yaranzigamiye umutware wanje. Okay, akanongera ko kantu gato gusa uyakunda kumbwira. Ava rigyo satu ko turafyina ko twe twarakijije twarabohotse ibintu vy'inzigo vy'inzanka ntibirimo. Yo hakana kunda kumbwira. Umunsi umwe ngo uzokoranye ngo uzonyehe ngo abakobwa bose ngo bakwanse sivyo ngo ndabicarika ahantu ndabaha ifana ndabagure na brochette cyavuga ijambo ndabashimiye kunyifato mwagize kuko iyo mwavyifatamwo neza sinari gushikirwa. hari igihe iyo umaze guhura n'uwo mubana sibyo donc urashobora kumva unezerewe iyo uri kurasenga ugashimira Imana ukanavuga uti ndashimiye n'ukuri abakobwa donc bifashe ukutariko bigenjeje ukutariko n'amaso yabo bakayahuma kuba jewe ndi kumwe n'uyu mutware n'uwanje namuhawe n'Imana baravyifashemwo nabi gusa ivyo vyose gusa Imana ni nziza ivyo vyose umuntu abibona mu rugo ndabibonera mu rugo vraiment uko mfise ko naronse umugabo mwiza uyu rero niwe bita umugabo w'isezerano. Haleluya. Ego murakoze cyane kunweza hano masaha Imana yohezagire cyane kuko ngo wari no gutwenga ngo bituma iminsi yo kubaho yongera ku buzima Imana ibahezagirire hamara tubana ikiganiro cyacu rero the most beautiful girl I've seen in all my life. Every second spent with you, it's like a day that starts brand new. Girl, I'm so amazed at all the things you do. Yes, I wanna build my whole world around you. So I promise you forever and for always. And girl, you are my sunshine, baby, don't you go away. Yeah, I want me, all over me, already me, I love you. I will love you forever. Yeah, I want me. Akenshi y'abantu turi mu bihe biryoshye ni gake twibuka yuko hari abantu bari mu bihe bigoye bibabaje. Ni kuri iyo mpamvu nyene twashimye jewe n'umufasha wanje ko kuri uyu munsi w'ubugeni bwacu twokwifatanya n'abagwayi n'abari mu bihe bitameze neza kugira ngo tubanezereze nabo mu kubifuriza umwaka mwiza na Noheli nziza. Inshuti n'umuryango burya gushaka ibi ntibikwibagiza abantu. N'ukuri twe turabashimiye rwose ingene batwiyumviye ko bakadushikako twe turinga kwa muganga kwa niba turabagwayi. N'ukuri turabashimiye Imana ibahezagire ihezagire urugo rwabo ibaha abana barondoke bavyare bagwize ntibagire icyo bazokena mu rugo. Turabasabiye amahoro n'umugisha n'ukuri bakoze Imana ibahezagire badushitse ko bikwiye. Turabashimiye Imana nibahezagire. Arakano mwakoze ku munsi wa mariage ntukatunyenze no kubagendera. Twarabaherekeje tujya muri eglise tuva muri eglise tubana mu dutwaye handi hanze tugiye kwifotoza amafoto y'iriki tujye mu bitaro. Ibintu byavuye he bimeze byaje gute imeze gute uko mu mico y'ikirundi mitwimenyere birya bintu
nagomba rero munshyire ko muri make musigure n'abantu byo byavuye kugira ngo abantu babashe kubatahura n'abatabatahura. Emwe sinzi ko navuga cyane ko nobanza kumuha ijambo yo ko uyo nibaza ko ari afise byinshi bivuga ko okay anyway kimwe gusa nuko twebwe kijya kintu cyatujemwo nk'ivyiyumviro kujya umuntu wese mvi twebwe twa dufise umunsi dusenga mu ndwi kandi uyu munsi turacawukorera ko cyane twafise umunsi mu ndwi twashizeho amasengesho twasengeye urubanza kandi ikintu twasenga tuvuga cyane Mana uze wigaragaza ubwiza bwawe mu rubanza rw'iwacu kuko twaratahuye ko twahujwe n'Imana ego hanyuma uko gusenga gutyo niho Imana yazanye ico cyumviro mu rumwe muri twebwe ati twebwe kuri mariage yacu ndumva dushobora gukora ikindi kintu gitandukanye n'ivy'abandi bazoba bariko barakora twashobora kugenda donc vyatuzamo nk'ibintu vy'ibicapo twumva turabe mu bitaro turaba ikigo cy'abana b'imfuvyi canke tuje mu ibohero donc ivyo bica mu ibarabara mugabo duca dusanga gukorera ku bitaro nico kiri faisable donc kimeze neza ego turavyumviraho twebwe ubwacu babiri turavyumvikanako tumaze kuvyumvikanako twabona yuko kigoye kuko cari ikintu atamuntu n'umwe aragikora tuvuze ko tuvyumvikanye ko ni sawa mbega komite abazodufasha urubanza aba president mbe bazocumva rero ikintu caturyoheye nuko no muri komite tukivuze abajeje kudufasha urubanza bavuze ati cyo ni icyumviro cyiza gusa tugitumbereze neza kugira ngo kigende neza ego twe icyo twakoze twagiye gusaba uruhusha d'abord ku bitaro baduha uruhusha dusanga umu médecin directeur waho twabikoreye yavuze ati cyo gikorwa nk'ico nta muntu yo canka kintu cyatwemeje ko cyavuye ku Mana nuko nta muntu numwe yacumvise ngo ntagikunde yavuze igikorwa nk'ico ntitwocanka muzoze tuzotegura n'ikibanza kugira ngo mugikore mu mutekano ikindi naco twasavye umutekano muri zone twakoreyemo dusaba abajejwe umutekano kuko urabona mu bitaro imodoka y'abageni yinjiye nico uza ko abantu bashwa baduka timba abageni bagwaye byagenze gute twashizeho abajejwe umutekano kugira ngo bibe mu mutekano niko kijya gikorwa cagenze uretse ko twari dusanzwe tubikora tuja kuraba abagwayi kandi n'ubu tukiriko ego hama tugikora kujya yego abantu benshi vraiment twabonye yuko cyabahaye inyigisho kanaka hariyo message abantu bakiriye isumbiyo twe twagomba gutanga ego numva ari ivyo novuga afise ivyo yongera ko abivuga ego nicyo kibazo ndiko ndabaza nyene yarashatse ko ubanza kubivuga mbere ariko ngomba rero ube deeply ushika indani kuri message mwashaka gutanga byaje gute ego nongeye ko muga nkako yabivuze nibi ahereje ko abantu batubonye ujya munsi bari bazi ko ari wo munsi wa mbere tubikoze dukoze kijya gikorwa ariko kuri twebwe ujya munsi si umunsi wa mbere twari dusanzwe tubikora tukiri muri fiançailles twari tumaze kubikora ego twarabikora cyane hanyuma jewe ndibuka ko uyu mutware wanje igihe twatangura kuza kumwe muri ko murategura imanza ico kintu yaciye duhejeje kuvugana byose ico kintu twagishize muri preparation y'urubanza twaragishizemwo turacumvikana ko kurumva nanje akikizana kandi atari rya mbere tugikoze ego ico cimviro niwe yakizanye niwe yakizanye muga twari dusanzwe tubikora muga urumva niwe yakizanye kuko je sinarinzi kujya munsi yo kivugamo kurazi tuba turushe
urazi ko ni byinshi ku munsi wa mariage tuba dufise bitugora umwanya amasaha ariruka ego twaravuze tuti imana izobana natwe n'ubundi yamibana natwe tugishira mu bindi kandi twararyohewe nimba hari ikintu catunezereye ku munsi wa mariage kijya kintu caratunezereye cyane ego mariage iraheze abantu babonye mukoze ibintu bisa kurya efe yabyo mwamwarayimenya efe yavyo novuga yuko abantu benshi baratwandikiye barondeye nimero zacu donc bakatuha ati nukuri baradufelicise gusa abandi nabo baravuga ati twese umengo twosubiramo za mariage tugakora ibintu nk'ivyo ego donc abantu benshi barasatiye ikiciyumviro niciyumviro ciza mugabo twebwe ntitwigeze tubikora kugira ngo abantu ngo twemere ku bantu ko turi bitangaza niki twe message twagomba gutanga yari imwe gusa akenshi abantu turi mu bihe biryoshe ni gake twibuka yuko hari abantu bari mu bihe bakeneye ubufasha bw'iwacu rero ujya munsi n'umunsi w'umunezero mugabo twavuze ati umunezero wacu reka tuwusangire hamwe n'abandi bari ku musego bababaye ego hanyuma ego nivyo nari mfite ikibazo rero shwa yo gucagura abantu cyangwa triage yo gutora abantu muza gufasha mwayifashe gute byagenze gute critère mwisunze twe ntabantu twahaye ibitaro byose ama service yose no kuvuga kite imwe twayihaye abantu bose ni kuvuga abagwayi bose service pédiatrie maternité médecine interne ego bose no kuvuga umuntu wese yari preza muri ivyo bitaro twakoreye ko yarashoboye kugira icaronse kuko ivyo twatanze harimo umuceri ibiharage isukari ifu y'ubuyi n'amasabuni ego mengo vya umuntu wese yaronka ibintu birimo ivyo bintu uko tubivuze ego hama bwaje kwivuga nubisari ibintu byinshi cyane ubwo buryo bwo gukora ibyo bintu no kumusaba mariage kugira ngo utarakora mariage no yumve uko bishoboka ko babikora cyangwa nuko bafite uburyo bwinshi burenze icyo kintu hajya ngo gutanga ntabwo umuntu atanga seho y'ibyo afise ahubwo hajya tunabiravye mu micungararo n'abantu tubanye hajya gutanga n'umutima kuko twebwe nta buryo aha muri iki gihugu haragira imanza abana b'abakire bafise inoti bafise amafaranga sivyo novuga ko ataburyo twari dufise donc ngo twiyemere ku buryo twoshaka gukora kijya gikorwa ahubwo ni iciyumviro ni ibintu biri mu mitima yacu donc duhora twama twipfuza guhora hafi y'abababaye ubwo rero bijya ntabwo bikora abantu ngo nuko bafise ahubwo n'umutima ego naingeje kubaza ngo ati uburyo bwakoresheje bwavuye he byagenze gute nashimye kwimbara ngo n'umutima sinzi kari banga ryanyu murakoze cyane okay uburyo twarabuteguye kujya dutegura ibindi no kuvuga twavuze kujya tuzoja muri reception kujya tuzoja hehe uburyo nabwo nye tubutegure kuko twari twumva ko umutima wacu wose ukirimo ico gikorwa no kuvuga yuko uburyo twabuteguye mu bindi ego wa mu rubanza muri bije rubanza twabiteguye mugabo rero shoze ikintu ciza kandi twavuga yuko twoshima uba dufate nakanya ko kugishima tugomba dushimire umushikiranganje umushikiranganje ministre de la solidarité ugufatana munda ahari uyu munsi no kuvuga yaradufashije iki gikorwa caramugezeho donc amakuru agenda caramugezeho arabimenya aragishima kimwe mu bintu yaduterere umuceri n'ibiharage twatanze byavuye mu bushikiranganje kugufatana munda kuko yumvise ko kiri mu bikorwa
vyo gufatana mu nda kwa bene gihugu rero yavuze ati nukuri ndumva umuceri muzokoresha niki muga ibindi vyavuye muri budget yacu nk'isukari iyo fu y'ubuye amasabuni ivyo vyavuye mu mafaranga yiwacu rero Imana imuhezagi kuba yaratwiyumviriyeho akadufata mu mugongo kuri ico gikorwa twakoze twovuga yuko uburyo bwakoze kijya gikorwa nubwo mugabo igikuru s'uburyo igikuru n'umutima kuko niyo kumbure twe twariyumviriye mu Imana yaciye icakajyango kugira ngo itugabanirize umutwaro ego twovuga nuko hanyuma Imana imuhezagi tonse nakanya ahubwo ko kumushimira ku bw'ico gikorwa yakoze ego murakoze cyane hama rero mu gusozera ikiganiro cyo kuri no munsi hari akajambo cyako mutekerera abantu ugira urubanza uhuye n'ibi uvuga ati ni ambiskade zigwa abantu cyo gutahura bagundira ivyisi cyangwa bagundira kubyo babonesha imitima yakibara ijambo ry'Imana kwisunga ijambo ry'Imana hariho akajambo tegera abakobwa batarashika muri ibyo bigero tarashika kuba bapasoni mugaba byifuza kugira babe amaso kubwisezerano ego urambajije ngo akajambo utekerera abandi bakobwa bakiri inyuma y'uwawe batoyi bawe kugira barindire isezerano batahura isezerano shaje numva wo nyakuba rero ashaka natawe cyo kiwaje reka ndengi warizi kiwawe sasa mu gusoza ikiganiro nagomba ugire akajambo utekere abantu kubw'ibikorwa byiza mwakoze no kubw'urugendo mwaciyemo mwubaka uno muryango hari abakiri inyuma bataragerageza cyangwa bagifise n'ubwo cyangwa batara ya n'umutima urinda bwo kujya umwe cyangwa batcyangwa bamaze no gucikana intege ubakomeze kimwe coco nobwira abantu donc bakiri mu rugendo rw'urukundo numva novuga yuko bosenga cyane kuko hujya ikintu uhawe n'amafaranga iyo haje ayandi ayasumba aca kigutwara mugabo ikintu uhawe n'amasengesho hejuru yayo nta kindi kintu kiriho no kuvuga wewe ukeneye gushika kure senga ubaza Imana hanyuma ikindi naco nobwira abantu bari mu rugendo ubugeni ni kimwe mu bintu bitegwa na Satani cyane yategwa na Satani agutera impande zose mugabo kandi ni ikintu kiza mu mutima wawe kumva ati ntegerezwa kugikora kandi ubushigikiwe n'Imana rero tubazo twinshi turaza tugatuma abantu bavana mugabo abantu ntibakwihutira kuvana cyane ahubwo barabe igishoboka bagikore mu gihe baba bafitaniye umugambi wakundana hama ikindi naco nohereza ku bantu batarubaka nibige dukore nk'abantu benshi abana b'ubwami abantu dukijijwe dukore mariage z'ubwiza nta formule ya mariage hari nta na hamwe vyanditse yuko abantu programme ya mariage gutora umugeni mu mafoto muri église muri salle de réception hanyuma donc ni formule abantu bashizeho mugabo atana hamwe yanditse dushaka mariage z'ubwiza abantu bakora mariage zibikorane abantu bagakizwa abantu bakora mariage zinahe n'amashimwe abantu bakaronka ivyizigiro abantu bakora mariage z'ubufasha kanaka nukuvuga bikaba ibintu vyiza mugategura mariage yanyu ku buryo habaho ikintu ni vyiza ko habaho version shasha ego abantu baga create ibintu bishasha kuko mariage ikiza cayo no muhezagiro wakoze w'Imana hamwe na etat civil n'igihugu kikavyemeza niyo mariage ibindi vyose urashobora kuorganiza uko ugomba na dote wayitanze ni kuvuga
ibindi byose tipo organize uko ugomba nk'abana b'Imana abana b'ubwami dukore mariage z'ubwiza zigaragaramo Imana hanyuma abantu bubatse nabo burya ibanga ryo kubaka ni rimwe ryonyene ni rimwe ryonyene no gushira Imana imbere ugashira Imana imbere ukamenya ko Imana ariyo byose niyo mpanuro numva nobwira abantu b'abakonzi ba Zion Burundi TV yuko birashoboka ko umuntu yubaka neza nubwo hari abantu benshi ubona bitameze neza mbwa birashoboka ko umuntu yubaka neza kandi ivyananiye abandi wewe uri kumwe n'Imana urashobora kubishikako ego Yesu abaho umugisha je cyo nsengera abasore n'inkumi nuko bova mu busore bagashinga urugo rw'iwabo amico sabera na habubatse nuko borama bakaba karoro keza mu bandi Yesu abaho umugisha ego harakajambo mvuze ko gusozera dusoze naho dusezera ego akajambo mfise nipfuza kugaha abigeme bari bageze mu bigero bageze kubaka ico nipfuza kubatekerera nuko bosenga nkuko yabivuze nuko bosenga kandi mu byo basenga bagasaba uti Mana ndashaka uzompe urugo rwiza ko abakobwa bubu bashira imbere amafaranga sivyo ntibashira imbere guhiga umusore afise amahera kuko ayo amahera nyene urumva izina ryayo n'amahera umuntu arayaronka bwaca agahera mbesha niyagenda yakunda ageze mu rugo bigahera azoca muheba azocata urugo ico rero nipfuza gutekerera umukobwa nukuja kuwakunze nukuja kubakana n'umuntu ari uko umukunze apana kuja kubakana n'ivyo afise ico nico kintu ushaka kubwira abana babige sivyo ntaje ndasubiyemo umukobwa wese uri kuranyumva ni wabushira imbere amafaranga nukuri kw'Imana Imana yonyene asha ibane nawe kuko mu rugo ntibizokoroha mu gucagura mu guhitamwe umusore hitamwe umusore kuko wamukunze wamushimye ukwari apana kuja kubakana n'ivyo afise ahubwo genda wubake kubw'umutima wiwe kubwo wamukunze genda wubakane nawe apana kubakana n'ivyo afise nukuri iryo niryo banga nibiye umwana w'umwigeme umukobwa ageze kubaka niryo banga ndamwibi asenge kandi ahitemwe wakunda Imana ibahezagire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana nawe turagushimiye cyane ukuntu watugendeye Imana iguha umugisha karibu kandi mu rugi wacu n'urugo rugendwa ego murakoze cyane mu rugo ku mutima w'Imana sinogera nabashimiye cyane kanyobwa keza banyiteho no munsi Imana yohezagire cyane kuka device sinzi ko ari aka device sinzi ko mubyita muga mwakoze cyane nyine ingabo abezagire cyane mu gusoza rero ikiganiro cyo kuri munsi bakunze hano Burundi TV nagomba guha umukozi w'Imana twicaranye kuno munsi aradusezerera adusha mu biganza by'Imana ashimira Imana ko twabagize ikiganiro cyiza mbere uko ndamwanga seze na yambibutse ko mukwiye kugira subscribe cyangwa sabone ku kiganiro cya kuri channel YouTube ya Zion Burundi TV turi kuri Facebook no kuri Instagram no kuri turiko mukagerageza guparta cyangwa gusangiza abandi izinahe n'amashimwe by'Imana imaze gukora kandi namwe ni datomva ko hari cyo ukene ko tugushikiririza kuri kigaca mu kiganiro cyacu tugaye karibu cyangwa no kufise inahe n'amashimwe ushaka gushikiriza abandi bene data kaze kuri Zion Burundi TV turakwakira hama mukozi w'Imana udusha mu biganza unasozera kaze ego sozera nagomba ndakumenyeshe wewe ukurikirana ibiganiro vya Zion TV ukaba utarakora subscribe canke sabone no kuri wewe uri umuhombe cyane gose kuko papa wawe na mama wawe abo muvukana abakuze n'abakuzine abatonto n'abatantine abo mwigana abo mukorana
ababanyi bawe bose bamaze gukora subscribe cyangwa sabone bivana n'ururimi ukoresha na platform uriko bikore wame ukurikirana ibikorwa vya Zion Burundi TV ku munsi uko ari bishasha. Reka dusenga Imana, turabakunda cyane mwese. Data wera, Mana wisakaje ubwiza, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduhaye, turagushimiye kubw'uyu mushitsi waturungikiye, turagushimiye kubw'ikiganiro twakoze. Mwami, iki kiganiro uzocumviriza wese kize gihindura ubuzima bwiwe. Mwami, umuntu wese azokumva ijambo ryose ryavuzwe ngaha, Data rize rihindura ubuzima bwiwe. Reka Data abantu bose Data bakunda ibiganiro vya Zion Burundi TV ubahezagire, ubane nabo, ubashoboze Mwami Yesu kwama bafashwa n'ibiganiro bica kuri Zion Burundi TV. Abariwe ubaha amatwi yo kumva igikwiye Data, kandi ubahe Data n'ugufasha kubisangiza n'abandi. Ndagushimiye ko wabanye natwe ukaduhezagira ku bintu byose byabaye, n'abatwumvise bose Mwami bose bahezagirwe kubw'aya majambo yavugiwe muri iki kibanza. Icubahiro kibi cawe, tukwiteze ko ibindi byose bizoba n'ibindi byose bizoza kubw'izina ry'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, murakoze cyane rero mwe Yesu Kristo abahezagire. Tukadusezera rya bye bye. Tuzosubira.